arabikora. Ni naco gituma nakunda ijambo abantu abarundi dukunda gukoresha ngo yitavye Imana. Sindarikunda kuko sindarishikira, kuko mba numva umengo sivyo. Kuko ntushobora kumbwira ngo umuntu yitavye Imana, ntavyuzi ko yitavye Imana, kuko umuntu yitaba Imana gikomeye. Usomye amajambo y'Imana muri mu gitabo ca mbere ca Samweli, hari amajambo atubwira igihe Imana yahamagara Samweli, ngo ihamagarwa rya Samweli, Imana yasanze Samweli haryamye iravuga ngo ewe Samweli, ewe Samweli. Samweli haryamye ngo yiruka kwitaba Eli, ariko ageze kwa Eli ati ntabwo ari genda guhamagara, asubira kuryama. Nubundi ryaje biragaruka ngo yewe Samweli, Samweli. Nubundi asubira ati si jewe. Ariko Samweli acaramenya ngo uko biri kose n'Imana ikiramuvugisha, n'Imana ikiramuhamagara. Acamugira inama aramubwira ngo nusubira kumva iryo cyo guhamagara, uca uvuga ngo nditavye mwami mbwira. Niko vyagenze, Samweli aritaba, hama aravuga ngo mbwira nditavye. Umuntu rero nje mba mbona yitaba Imana akiriho, kuko Imana iraguhamagara ati mwana wanje ngo nyegera nkorera, ba hafi yanje. Mugabo twebwe abantu ntituvyumve, ntitunabitahure. Mugabo uko biri kose ngira nabo nyene n'abarundi babivuga mu mvugo mbabara amati kugira bumve nyene, kugira baremesha basigaye canke kugira ngo abantu bumve ko uwabo hari ukuntu bigenze neza. Mugabo jewe ndi mu bantu nemera neza ko umuntu mu vy'ukuri yitaba Imana ari uko agihari. Imana idufashe cyane. Dusome ijambo ry'Imana rero dusanga muri kino gitabo cy'ivyahishuwe Yohana, ni mu gice ca 8. Ndasoma mpereye ku murongo wa 13 nza kugeza ku murongo wa 17. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Yohana abona abacunguwe bari mu ijuru. 13 aravuga ngo umwe muri babakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi ni wewe wobimenya. Arambwira atabana bavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo, bazezesha amaraso yumwagazi. Imana idufashe. 15 havuga ngo nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro. Kandi ivyagiye kuri ya ntebe izosanze ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntizobarabika canke indugumba yose. 17 ari umurongo wanyuma haravuga ngo kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'iki y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Imana idufashe cyane. Nayo majambo y'Imana, inshuti yanjye, ijuru rirahari. Nje kugutangariza ndakubwira ngo ijuru rirahari. Urashobora guca mu mibabaro, urashobora guca mu bihe bitoroshe, urashobora guhura n'intambara. Ndanakwibutse ko muri iyi si nta mahoro, muri iyi si nta munezero. Imana idufashe cyane. Mwene data, nimba uri kuragerageza gukizwa, uri kurashaka gukizwa neza, uri kurashaka kugena n'Imana neza, ntame no kubesha ngo ugiye kugira amahoro asesuye, ukaza wumva ngo Imana yaragusezerana izoguha ibi nabiri, izaguha umugabo, izaguha umugore, izaguha amazu, izaguha amaparasera n'amaparasera, ugaca wumva ko ivyo bizaguha amahoro. Neva, ntabwo bizashoboka. Nukuri imigisha Yesu arayitanga, ariko muririmbi yavuze ngo kugira ifeza n'inzahabu ni vyiza kuri jewe, ariko aravuga ngo uzandindire ubugingo kugeza he? Kugira kwiherezo. Inshuti yanjye mwene data, imibabaro irahari muri iyi si, kandi hamwe no kubesha ntuzobabara. Noba ndaguhemukiye, uzobabara, ariko ikiryoshe nuko umunsi umwe iyi mibabaro, haleluya, iyi mibabaro ducamwo, umunsi umwe Yesu azaturuhura. Abazi ubwenge bariko bariyeza, abazi ubwenge bariko barambara ya myambaro yera, yabakijijwe ya myambaro yera, yabakijijwe. Abazi ubwenge, abazi ubwenge
bariko bariyeza, abazi ubwenge bariko barambara ya myambaro yera, yabakijijwe ya myambaro yera, yabakijijwe abazi ubwenge, abazi ubwenge. Baramukije mw'izina rya Yesu Kristo. Ni My Family Nkuru TV ni wagarutse kugira ngo mwongere muganire. Imana yo mw'ijuru nibahezagire. Nje ngo tuganire kuri uyu munsi kwijambo ry'Imana. Imana irakoze, iranyemereye ko nongera gucano kandi namwe nizere ko Yesu akomeje kubarinda kandi akomeje kubagirira neza. Imana ishimwe. Ngarutse rero mu kiganiro c'ijambo ry'Imana, nje ngo tuganire kwijambo ry'Imana uyu munsi riri muri kino gitabo c'ivyahishuwe Yohana igice c'indwi mpereye ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Niyo majambo y'Imana nje ngo tuganireho gato. Imana ibahezagire. Hanyuma teme y'ijambo uyu munsi iravuga ngo ijuru rirahari. Ijuru rirahari kubihanganye, ijuru rirahari ku bakomeje gukizwa neza. Abakizwa ni benshi ariko abariko barakizwa neza ni bake. Abakizwa mu vy'ukuri barabaye benshi pe. Kuko iyo tubonye umuntu abatijwe tuvuga ngo arakijijwe, iyo tubonye umuntu asengera mu rushengero rw'abakristo tuvuga ngo ni umukristo ngo yarakijijwe. Okay, vyiza cyane. Ariko nje kuvuga ngo abakizwa ni benshi. Ariko abakomeje kugororokera Imana ni bake. Rero nje kukubwira wewe ukomeje gukizwa neza, ukomeje kugororokera Imana mu bibazo byose ugenda uhura navyo, nje kukubwira ngo ijuru rirahari. Amen. Ijuru rirahari. Usomye amajambo y'Imana aboneka mu gitabo c'itanguriro, ukaraba ku vyabaye muri kiriya gihe ca Nowa. Imana idufashe cyane. Muri kiriya gihe ca Nowa yarabwira abantu ngo iyamara imvura igiye kugwa, mufashe tubaze ubwato rero tuzahungiramo imvura nigwa. Abantu bakavuga ngo Nowa arashaje, ivyo avuga ntabwo bizashoboka, ivyo avuga ntibizaba. Nowa arashaje, vyari karavuga ntabwo byo kwigira bishoboka, nta mvura izogwa. Ni nk'uko ubwira abantu bari muri ibi bihugu vyo mu bugaragwa nk'ibi vya Arabia Saudite, Omani, Qatar, Dubai, ukabwira ngo uyu munsi ariko kumburengera bobasha kubitara kuko mu bihe tugenda tubona hari ukuntu ubona ko imyaka igenda irahindagurika. Mu minsi yahera vyari bigoye kubabwira ngo hogwa imvura. Iyo mara nk'iminsi iminsi 40 iri kiragwa iyo mvura. Kandi iyo mvura izokwica abantu benshi. Mugabo kubibabwira vyobagora kubumva. Ejo sinzi umutama twaganiriye, ni umutama twari kumwe mu modoka, hanyuma amwe ngo imvura yaheze kuko muri Omani bamaze ibihe bafise imvura indwi yose iri kiragwa. Ndamubwira nti none ko muri vya vyuma murabiramo mbega mubona imvura isigaje igihe kingana iki? Arambwira ngo yanyishuye inyishu nziza yanryoheye yogora gutahura uwo ari we wese, canke hari bamwe mbere no muri bo batabisobanukirwa. Yambwiye ngo yakoresheje ijambo riri mu Caraba bavuga ngo ala malum. Yavuze ngo ni nk'aho bavuga ngo Imana niyibizi igihe. Yavuze ngo ivyuma bitwereka ko iyi mvura isigaje iminsi 2. Mugara avuga ngo nubwo biruko Imana niyizi igihe imvura izamara. Rero mu gihe ca Nowa vyari bigoye kubumvisha ko imvura izomara iminsi 40, kandi uravye n'iyi minsi kuvuga ngo imvura ikagwa indwi yose iri kiragwa, biragoye kumvisha abantu ingene vyogenda imvura ahantu hashobora kumara umwaka wose imyaka iratamvura babonye, muga imvura ikamara nk'indwi yose iri kiragwa.
rero mu gihe ca Nowa vyarabagoye gutahura ko imvura izogwa ikica abantu ikamara abantu, ntibavyumva. Uyu munsi iyo tuvuze ngo ijuru rirahari, hari bene data bavuga ngo iyo umuntu apfuye biba birangiye, upfuye biba biheze. Gahunda y'umuntu canke imibereho y'umuntu canke ivy'umuntu bigarukira igihe bamuhambye, igihe yapfuye bakamuhamba, ivyo biba birangiye. Nta handi, nta bindi vyizigiro biba bikihari muri iyi si. Mu vy'ukuri muri iyi si ivyo dusabwa gukora, dusabwa kubikora. Ni naco gituma ntakunda ijambo abantu abarundi dukunda gukoresha ngo yitavye imana. Sindarikunda kuko sindarishikira, kuko mba numva umengo sivyo. Kuko ntushobora kumbwira ngo umuntu yitavye imana, ntavyuzi ko yitavye imana, kuko umuntu yitaba imana gikomeye. Usomye amajambo y'Imana muri mu gitabo ca mbere ca Samweli, hari amajambo atubwira igihe Imana yahamagara Samweli, ngo ihamagarwa rya Samweli, Imana yasanze Samweli haryamye iravuga ngo ewe Samweli, ewe Samweli. Samweli haryamye ngo yiruka kwitaba Eli, ariko ageze kwa Eli ati ntabwo ari je ndaguhamagara, asubira kuryama. Nubundi ryaje biragaruka ngo yewe Samweli, Samweli. Nubundi asubira ati si jewe. Ariko Samweli acaramenya ngo uko biri kose n'Imana ikiramuvugisha, n'Imana ikiramuhamagara. Acamugira inama aramubwira ngo nusubira kumva iryo cyo guhamagara, uca uvuga ngo nditavye mwami mbwira. Niko vyagenze, Samweli aritaba, hama aravuga ngo mbwira nditavye. Umuntu rero je mba mbona yitaba Imana akiriho, kuko Imana iraguhamagara ati mwana wanje ngo nyegera nkorera, ba hafi yanje. Mugabo twebwe abantu ntituvyumve, ntitunabitahure. Mugabo uko biri kose ngira nabo nyene n'abarundi babivuga mu mvugo mbabarira amati kugira bumve nyene, kugira baremesha baba basigaye canke kugira ngo abantu bumve ko uwabo hari ukuntu bigenze neza. Mugabo jewe ndi mu bantu nemera neza ko umuntu mu vy'ukuri yitaba Imana ari uko agihari. Imana idufashe cyane. Dusome ijambo ry'Imana rero dusanga muri kino gitabo c'ivyahishuwe Yohana, ni mu gice ca 8. Ndasoma mpereye ku murongo wa 13 nza kugeza ku murongo wa 17. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Yohana abona abacunguwe bari mu ijuru. 13 aravuga ngo umwe muri ba bakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi ni wewe wobimenya. Arambwira atabana bavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo, bazezesha amaraso yumwagazi. Imana idufashe. 15 havuga ngo nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro. Kandi ivyagiye kuri ya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose. 17 ari umurongo wanyuma haravuga ngo kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'iki y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Imana idufashe cyane n'ayo majambo y'Imana. Inshuti yanjye, ijuru rirahari. Nje kugutangariza ndakubwira ngo ijuru rirahari. Urashobora guca mu mibabaro, urashobora guca mu bihe bitoroshe, urashobora guhura n'intambara. Ndanakwibutse ko muri iyi si nta mahoro, muri iyi si nta munezero. Imana idufashe cyane. Mwene data, nimba uri kuragerageza gukizwa, uri kurashaka gukizwa neza, uri kurashaka kugena n'Imana neza, ntame no kubesha ngo ugiye kugira amahoro asesuye, ukaza wumva ngo Imana yaragusezerana izoguha ibi nabiri, izaguha umugabo, izaguha umugore, izaguha amazu, izaguha amaparasera n'amaparasera, ugaca wumva ko ivyo bizaguha amahoro. Neva, ntabwo bizashoboka. Nukuri imigisha Yesu arayitanga, ariko muririmbi yavuze ngo kugira ifeza n'inzahabu ni vyiza kuri jewe, ariko aravuga ngo uzandindire ubugingo kugeza he? Kugera kwiherezo. Inshuti yanje mwene data, imibabaro irahari muri iyi si,
kandi hamwe no kubeshaho ntuzobabara, noba ndaguhemukiye. Uzobabara, ariko ikiryoshe nuko umunsi umwe iyi mibabaro, haleluya, iyi mibabaro ducamwo, umunsi umwe Yesu azaturuhura. Abazi ubwenge bariko bariyeza, abazi ubwenge bariko barambara ya myambaro yera, yabakijijwe ya myambaro yera, yabakijijwe. Abazi ubwenge, abazi ubwenge bariko bariyeza, abazi ubwenge bariko barambara ya myambaro yera, yabakijijwe ya myambaro yera, yabakijijwe. Abazi ubwenge, abazi ubwenge bariko barambara, abazi ubwenge bariko bariyeza, abazi ubwenge bariko bariyeza, abazi ubwenge bariko barambara ya myambaro yera, yabakijijwe ya myambaro yera, yabakijijwe. Imana ishimwe. Ijuru rirahari. Yesu yararisezeranye, asezera abigishwa be, yababwiye ngo ngiye kubategurira hanyu, kandi ndababwiza ukuri nzagaruka nje kugira gute, nje kubajana, nzagaruka ngiye kubategurira. Yesu ariko aradutegurira, ariko ategurira uriko aravyemera, uriko aragororoka, uriko arakizwa neza. Imana idufashe. Erega twese n'ukuri Yesu yashaka tuzaja mw'ijuru. Erega twese Yesu arabishaka tuzaja mw'ijuru. Yesu arashaka tuzabana nawe twese. Ariko ikibazo, mbega wewe urabishaka, urabikeneye, uragomba kuzabana na Yesu. Erega ijuru rirahari, ririho. Amen, amen, haleluya. Biriho byinshi, biracariho, ibituma tuvuga ko ijuru ririho. Nukuri ijuru rirahari, Yesu yararisezeranye. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe byiza. Ijuru rirahari. Inshuti yanjye, reka mvuze mako uyu munsi, ariko ijuru rirahari, Yesu yararisezeranye, ariko bigusaba kugira gute? Kwihanganira imibabaro. Wavyumvise ko imibabaro ihari, intambara zirahari, ibigeragezo birahari, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana izasanza ihema hejuru yacu. Ntituzoba tukibabara, ntituzoba tugisonza, ntituzoba tukinyoterwa. Haleluya. Izuba ntizagira gute, ntizaturabika, indugumba ntizatwica. Kubera iki? Kuko hari ihema izoba ishanje hejuru yacu. Mwene data, erega ijuru rirahari. Marayika rero asanga Yohana, aramubaza ngo mbese aba bantu bambaye imvune zera ni bahe, bavuye he? Yohana ati, yewe muntu w'Imana, simbazi, ahubwo wewe ni ubizi. Aramubwira ngo aba n'abapfuye muri ya mibabaro, bamesuye imvune zabo, bazezesha amaraso ya wumwagazi w'intama w'Imana. Mwene data, ndakwipfurije gukizwa. Kizwa neza. Uyu munsi nk'uko natambwe abakizwa tubona ko ari benshi, mugabo ariko baragororoka ni bake. Kizwa neza, imyambaro yawe imesure mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana, kugira ngo tuzahunga imibabaro y'isi, tuzaruhuka imiruho y'isi,
beho mu munezero. Imana ibahezagire, mugire ibihe vyiza, tuzasura Yesu abitwemereye. Ariko nari nje kukubwira ngo ijuru rirahari, vyanka vyoroha ijuru rirahari. Ndakutumiriye gukomera no gukomeza kwihanganira imibabaro, hanyuma ugakizwa neza ibisigaye ukarindira isaha y'Imana. Yesu abahezagire, amen. Murakoze.